Shalom shalom bakunzi b'ikiganiro intahe yubaka numunezero ntangere gusura kubakira muri kino kiganiro. Ndafise umushitsi yitwa Nziza Alain Bruce, bamwe mushobora kuba mumuzi, arafise intahe idasanzwe y'ingene Imana yahinduye ubuzima bwiwe. Mbega hariho ibintu vyakunaniye guheba, mbega hari ibintu bikikugoye guheba, mbega hariho umuntu wa kera akikwizingiyeko. Nivyo Bruce aza kutuganiriza, aza kutubwira ingene vyagenze kugira ngo Imana imuhindurire amateka y'ubuzima bwiwe. Mudukurikire mwumvirize intahe yiwe. Kaze cyane Alain Bruce. Murakoze cyane kumikaze. Wakoze kwitaba buno butumire, twashaka kumviriza intahe yawe y'ingene Imana yaguhinduriye amateka. Vyagenze gute, vyari bimeze gute? Umwanya n'uwi wawe. Murakoze. Jewe nakiriye Yesu itariki zine z'ukwezi kwa kane mu 2000. Hama sinagira umushinge mwiza w'inyigisho bituma binanira gutandukanya ukuri n'ukutari ukuri. Ndibuka amajambo umukozi w'Imana mu mabrochure yiwe yagize utuntu twandika ko inyuma two kwakira Yesu. Niho nakira Yesu numva amahoro, hama canda bipartage abo tuvukana. Abo tuvukana ndababwira bakire Yesu, n'ubu barabizi ko bakire Yesu batuvukana bose uko ari batatu n'umuvyeyi bamwakiriye itariki zine z'ukwezi kwa kane 2000. Ico gihe nyene utari bwashinga imizi, warashoboye kuba igikoresho cyo gutuma abari iruhande yawe bamenya Kristo Yesu. Ego uwo mwanya nyene. Hama ndakorera Imana mu rusengero, ndabo muririmbyi, mugabo haragira igihe kubera ibikorwa vy'Imana nagiyemo cyane ntararonka ico no kwita base, ndatakaza kwizera. Sinagiye mu vyaha, ahubwo natakaje ku assurance du salut. No kuvuga ngo mu Kirundi no kivuga ngo narakekeranije yuko noba naravutse ubwa kabiri. Ico gihe ntivyatevye nace ndabwira ko z'Imana baratangara, baramfasha gusenga ntivyakunda. Ndaje mu bakozi b'Imana batandukanye ntivyakunda. Sinzi ko hari abantu bahora bishikira ibintu nk'ivyo, mugabo vyantwaye kure, ahantu kure mu mazi mabi cyane. Vyagenze gute? Turumva ko wakijijwe, mugabo ugeze ahantu ukekeranya ku vy'agakiza kawe, abakozi b'Imana baragufashije, byace bikurikira gute? Ego nukuvuga ngo haciye imyaka 3 ni vyitwa ko nihangana ko ndiko nkorera Imana, mugabo muri jewe numva kumengo ndafise urubanza hagati ya jewe n'Imana. Ntabona ivyo ari vyo, ndanafise igikorwa njejwe mu rusengero, mu bajeune, mu baririmbyi, muri protocole, mu gupartage ijambo ry'Imana mu masengesho. Vyaranyobeye. Ndabwira Imana nti ibi bintu kuguma nambaye ikoti canke etikete sinkwiye kubibandanya. Ni mfasha swat ukansubize cyangwa nkure mu kwa vy'Imana. Niho rero jewe nyene nafata decision après 5 jours y'amasengesho. Ico gihe hari mu 2004. Mbona atagihindutse, kuko murazi ko ijambo ry'Imana ritubwira ko gukizwa ari revelation, nuguhishurirwa. Nico nabuze ofete. Nihuti ibikorwa vy'Imana cyane, nari très engagé, très impliqué mu bikorwa vy'Imana, natakaje ihishurirwa. Hama cange ndakayombekera, canja mu bintu ntabigere njamwe vy'ubusore, ibintu byose biranga abasore n'abamuhira. Sinabwakore, nari mpejeje nari niga mu university mu wa kabiri, cyantangura kuba umuntu afise ingeso mbi cyane. Izihe wozitubwira ku muriri kugira ngo abari baradukurikirana bazumve? Ingeso mbi nari ngifise zari ingeso zivanye n'ahantu nari mbaye. Nari umuntu akunda inzoga cyane, ibi byo kurara iminsi 2 canke umunsi umwe. Nkaba impuzu nambaye dufate kuwa gatanu kwa Mungu ikagera kari ariyo ncambaye, kandi ntaranataha. Utaroga ukiri ntaroga. Ico gihe rero mu nzoga urumva ko uja mu bintu byinshi bitandukanye bindi bibi, kwegera imivumo n'imigozi myinshi. Byo byose rero narabigiyemo. Nukuri
kuva 2004 gushika muri 2018 kuvuga ngo imyaka 14 imyaka myinshi cyane. rero ikintu kintangaza canke gituma mvuga nti reka nzoshinga intahe umuntu arashobora guhitamwo guhinduka kuko ndibuka ko muri 2011 narakora kandi nkakora neza afise akazi kameze neza ndarondera ko ngene nohinduka biranga nico gituma mvuga nti ntimuze mutume urutoke umuntu ashaka guhinduka mugabo bitamukundira ico gihe sinahinduye idini nabandanije mu kwizera hagati y'abizera mugabo umeze meze uko bavuga bati nziza n'ibiki vyamushikiye ndi umuntu ari serviable ariko mfise ico kibazo nukuvuga narafashe ingingo yo kubiheba muga ntivyakunda abakozi b'Imana baransengeye bari benshi cyane ku ma YouTube mu bikorane mu masengesho jewe nyene kuko urumva ko nahora nankadra abandi ibyo gusenga bimwe nari ndabizi yo mwishengero ingene bigenda amasengesho umuntu agira ajya amasengesho yose umuntu asanzwe yigirira ariko ntivyakunda abantu bakansengera ndashima Imana mbone nakajyo gushimira Imana mvuga nti Imana uhezagire cyane abantu bansengeye harimo umuvyeyi wanje harimo abo tuvukana harimo abantu twagenda ndafasha bo bari bashishikaye ico gihe bo bari bashishikaye hama ikintu numva no shima Imana naco nuko nubu naho batabande bashishikara kuri isaha ndashima Imana yuko ubu kwera guhaguruka kwanje ubu basiye kandi guhaguruka cyane mbere rero ndakengurukira Imana ico kintu rero Imana ihezagire kandi ndakengurukiye cyane abantu bansengeye abantu bari banzi mu masengero atandukanye kubera bitwa yuko nkunda Imana n'abakozi b'Imana ndakunda abakozi b'Imana abantu bayikorera nkakunda ni kubaca Imana tugeze mu 2018 turumva yuko imyaka 14 iraheze ukiri muri bwa buzima byahindutse gute byagenze gute kugira ngo bihinduke ubu cette fois ubuzima bwawe ube nziza tuzi no munsi azumwami atari mu kaboregwe atarara na atagumana za mpuzu imisi n'imisi cyangwa haje mu bindi bintu bitameze neza ego urumva bibiri tubuza cyane guheba Imana kwica isezerano ndibuka muri Ancien Testament Imana yabwira Isirayeli ibwira Yosuwa ngo subizaho isezerano risha rya kabiri ugukebwa gwa kabiri no kuvuga ko ugukebwa kwa mbere bari bakwishe ukwa kabiri kwari kuhaje ni gihe baca bajabuka rero nshatse kuvuga iki iyo uvuye mu isezerano ry'Imana muntu uzi kuri mu Mana gira imigabo yo kumenya yuko ufise igitinyiro c'Imana kuri wewe nimba udatinya nimba ubona ngo nagakiza gusa ufise ikibazo gikomeye ushaka kutazahura ingorane izo nagize ariko shaka kugira ngo umenye agaciro canke la valeur canke uburemere bw'agakiza kawe igituma mvuga nti ni isaha y'Imana uwo munsi nari mvuye muri VDD ndi kumwe na petit frère hama hari umuvyeyi wanje agira aje hanze kuramutsa umwana wiwe donc ko tuvukana sayiniragira ntarataha ari je nvitwa ko ndi mukuru wo turi kumwe birambabaza umuvyeyi arababara sinovuga ngo umubabaro wiwe ni watumye mpeba hari tariki 5 z'ukwezi kwa 11 muri 2018 shitse muhira abasanga abashitsi bagiye mama ararira mugabo nenda bimenyere kuko naramugoye cyane naramugoye namanya mahera namanye ibintu byinshi ntaco namugoza nta nico yangoza yari jewe nabo tugendana gusa nukuri umutima uranga mugabo ndavuga nti ibi bintu sinzobisubira ndibuka ko nari mu kabare subiye inyuma ndabwira petit frère nabo twari kumwe n'abatemwa abo twari kumwe n'abatemwa ni vyabona nababwiye nti Jesse nzosaba kunywa inzoga
gutyo gusa wamengo ni ikintu kimvugiyemo shatse kuvuga ngo sinariko ndasenga mugabo yari inkurikizi y'amasengesho y'abakozi b'Imana batandukanye na jewe n'isaha y'Imana kuko jewe nuko novyita isaha y'Imana kuva ubwo naciye naka ya mpano y'Imana Imana yari yampaye impano zicase kandi ziragaragara siba kandi kumva ndiko nkorera Imana mu buzima bwayo nahoranye kera guhishurirwa gutyo bisa kandi kugaruka no kuvuga mu mwaka wa 2019 wabaye umwaka ngendana ibitangaza vy'Imana warasubiye mu busabane n'Imana gusenga mbega warasubiye kugira novuga ngo isezerano rishasha n'Imana kwiyangaja imbere y'Imana ukavuga ati vy'ukuri bino bintu byose ndumva ko wafashe ingingo warageze ahantu uvuga ati jewe Mana ubu rero nije nawe bino bintu ndabivuyemo bimeze kunuko ego cyane ndibuka hari mu kwezi kwa 11 muri 2019 ndiko ndasenga ndo umuntu asa neza cyane mugama cicatrice y'inzoga taramvamwo ngira ngo nzobabwira neza hanyuma ndi mu masengesho y'imisi 2 ajya bita ngo ni seke cyo gihe nanambaye uniforme ku kazi kubera jewe ndafise ishaka y'ubuzima bw'iwanje canke ikintu nuko nteye ikintu bandiko ndarondera ndavuga nti Mana jewe ndakeneye ko mpindurira ibihe kandi nza gusenga hajya nyene nkorera mpfukame uwumbona mbone abone uko ngene nkoze ku Mana ku mutima w'Imana Imana kumbure novuga nti yarabonye umutima w'ishaka mbafise hama muri izo uniforme ndagenda ndapfukama niyatura ku buzima no kuvuga ngo muri iryo joro nyene kubera ico kintu Imana numva nari nkoze ku mutima w'Imana Imana ikiraza mu cyumba no kuvuga ngo Bibiliya ngo imbwira ngo nije nakurondeye si wowe wandondeye n'uwo mutima w'ishaka nakoze iyo acte d'engagement najemwo sinibaza ko yarivuye kuri jewe ahubwo n'Imana yashyize uwo mutima muri jewe kugira ngo nshobore gukora ivyo muri iryo joro nyene ngo narahantu hari amazi menshi numva amajwi y'abantu benshi ahantu narabohewe nacenda bitahura narabitahura ibiriko biraba ariko nagiye kubitahura bukeye donc aruko nkanuye nukuvuga ngo narahantu nugaraniwe ame yanje ubugingo bwanje bwari buhewe ahantu mu mazi haza umumarayika sinzi kuno gwita umumarayika canke umwami aza aho hantu numva amajwi ariko nkumva umukuba w'amazi kandi ayo mazi yangera ngaha uwo mwami araza bwaca ntangura gufungura cyane kuva muri mu mafungo uwo mwami araza aza afise epe igereza kuri cheville n'umuco mwinshi kora hari ama escalier ahantu yari ahagaze byo bibonye usinziriye cyane nabonye sinziriye aca tuma ku rutoke antuma ku rutoke mu bandi kora wa muco ucuramurika ahantu ca mbona hari abantu benshi mugabo turi mu mazi twese antuma ku rutoke arugumiza ko kuri jewe ataca ko aravuga ugo rutoke wamengo ni yema wamengo ni sumako ikirankwega uko nkwega cyasanga ndi gusa ndikumva mu mazi ndi gusa ndiko ndaduga wa muntu acaragenda kandi yarandindire ndashika hejuru kuri yangazi mwaca aragenda aho nyene ubuzima bwanje bucurahinduka ngira ngo nzobivuga neza hanyuma kuva ubwo experience z'Imana zitangura kuza ziraba nyinshi nkuko zahora zingendera abantu bakeneye guhinduka
le service ntihindura igikorwa ntigihindura umuntu imana nibikora kandi urondera imana mu giti cyawe aho uja hose urondera imana mu giti cyawe nta muntu yandambukije ibiganza kugira ngo mbe convert kugira ngo mbe transforme c'est sa grâce nuko kurondera n'imana byagiye birampindura rero numva ashaka kwankuraja abantu mwe nabo. Urakoze cyane Nziza, ndagushimire cyane ku kanya kawe no ku ntahe uduhaye, Imana igwezagire gose. Nashaka nshimire namwe mwariko muradukurikirana. Kimwe mu cyo nsigaranye nuko nimba hari ibintu byakunaniye guheba, nimba ari ubuzima uzi ko budahimbara Imana urimo uno munsi, egera Imana uyibwire n'umutima uri sincere, umutima wiyuguruye uvuge ati mwami bino bintu byananiye, bino bintu sindabishoboye. Imana yonyene nishobora gukura aho hantu, Imana yonyene nishobora gutuma uva muri ico kibanza. Nivyo ushobora wewe kuba ufise ingeso nziza, ushobora kuba umeze neza, ushobora kuba wewe byarakunze ugahinduka. Ntutunge urutoke kuwundi muntu, ahubwo musengere kugira ngo Imana imugendere nawe ahinduke, nawe ubuzima bwe buhinduke, kuko Imana irabishoboye. Ndabashimiye mwadukurikiranye, tuzosoma mu kiganiro intahe yubaka cyo gukurikira. Imana ibahezagire.